Hemwe basha Alphonsine baramutwaye abapolisi baje kumutora sinzi iyo bamutwaye bantu b'Imana bahava bamwicisha Alphonsine igipolisi kiramutwaye jewe rero asize ambwiye ndamutabarize igipolisi haje abapolisi bane nibo bamutwaye jewe banse ko ndamuraba bayugaye batugaraniye mu gikoni n'undi mukobwa nyene w'umuganda batwaraniye mu gikoni kugira ntiturabe ivyo barimo jamvuga ndi mu gikoni nawe bari muri salon numva induru ibintu bishikira abarundikazi muri Arabia Saudite no kuri birangira ahantu nkumva na jewe n'umutima urahagaraye. Urumva ko uri umurundikazi ari muri Arabia Saudite muri bajya bagiye guca amafaranga yitwa Alphonsine, abapolisi bamutwaye amaguru yenena adakora hasi. Nagerageje kubaza impamvu kugira ngo tumenye kuko bidakunze kuboneka aho babakura mu ngo batwara. Hano hari uwaciye amakuru atari ku ivumbi. Majambo makeya impamvu bamutwaye igipolisi hatelefonye abakoresha biwe, muramubona ku mafoto yaravunitse ukuboko, yaramaze imisi adakora neza gushika naho afata umwanzuro wo kudakora kubera abona ko bitagikunda ko akora. Ivyo rero niyo nyandiko kugira ngo bahamagare igipolisi kize kumutwara. Bino vyatumye ngira amatsiko mvugana n'umuntu ampa umuco urenze, ariko imbere yuko ndabaha akumbure ikiganiro kigufi twagiranye reka mbanze ndabahe umwanya mukurikire n'ubundi icyatumye bamutwara. Bamujanye igipolisi na telefone bayimwatse, ikindi naco n'impuzu bavanguye izo bari bamuhaye bamuhereje izo yavanye mu Burundi, kandi ngo yaramaze imisi atarya. Uwo n'umukobwa mutabarije ubunyene yari yagiye kuramutsa mu muryango yakoramo, mva n'abakozi bangahe batatu, babiri barabarundi uwundi wa gatatu nyambara uwa hehe. Rero niwe bavugana ku rurimi, niwe bazinanye ikirundi kuko yamushiriye amazi aramubwira uko bimeze. Ubu nyene igipolisi giciye kimujana rero ntibazi iyo bamujanye. Nuko bimeze, apfutse bamutabarize kweri, asize abwiye mugenzi we w'umurundi. Ntituzi rero n'uwo murundi nawe kaza kuronka amahoro ku buryo kubera ko atanze amakuru. Alphonsine kabisa ageze habi kuva ejo ntarafungura gushika n'isaha atamazi. Kabisa mumutabarize kweri, telefone bamwatse, impuzu zose bamwatse, n'impuzu ziwe muzo bamwatse bazitoranyemo n'impuzu yazananye, sinzi ko bava bazimusubiza rero sinzi ukuntu bimeze. Aho rero ico batanguye nyina buja muziza yariko arakoropa etaje aca arakoroka agwa hasi aravunika. Ubu rero ntiyari agishoboye gukora akazi neza kubera yakoresha ukuboko kumwe. Urumva rero ivyo bikaguma bimutsitaza Inabuja kubera atariko arakora neza. Arabwira Inabuja jewe nkeneye gutaha kimwe mu ndindire nkire hama nkora akazi kanje nje neza. Haragera igihe yumva amerewe nabi aca arahagarika akazi. Agahagaritse rero nibi vyamubaye ko niwe wunyene. Muravyumva, urumva yuko inyanduruko ya vyose yarakora akazi neza, hanyuma agera ahantu ariko arakora isuku kuri etaje arakoroka aravunika. Muravyumva namwe ko nta bushobozi bwo gukora yaragifise kubera ko mu mafoto mubona hariko ipasuma zibiri, imwe ku kuboko kumwe ku kiganza, iyindi isima ku kuboko kwavunitse. Murazi imvune namwe ukuntu imeze, niyo wavunitse urutoki wonyene ushobora gukora. Urumva bihera mu kuguru gushika mu mushatsi, vyumvikana ko uvunitse urutoki ruri ku mubiri. Ibi murabizi ntawe ataravunika canke n'utaravunika uramaze kumva n'uruyuki rukuriye honyene ukuntu bigenda. Umuntu akuriye ikinuma honyene aha uvyumvira mu bwonko. Kugira ngo wumve neza imvune uko imeze, barabungirana ibikoko s'abantu kweri, ariko ntibanakunda abakozi kuko murumva yuko hano yaramaze imisi atarya kubera ko ataragikora, ntiyarakibakorera nabo babonye atakibakorera bashaka kumugaburira. Bari bageze aho bamwugaranira ahantu kubera ko adakora atabafasha. Ariko gusa icyo navuga yuko jewe kigendeka nuko batelefone n'igipolisi byibuze kikamutwara.
hano rero bafise impungenge kubera ko batazi igipolisi camujanye, mugabo jewe siko ndabibona, nagerageje kubaza aho ngeza, sinamenye umuco neza, mugabo bashobora kuba bamujanye kugira barabe ukuntu bamutahana. Eh, ndashobora gukurikirana, mugabo amakuru maze kumenya nuko ubwo bafise yuko baba bagiye kumugira n'abapolisi. Abapolisi barinze baza gufata umuntu kenshi, gutora umuntu, abantu baje kumufata aho baje kumutora ko nta kosa yakoze, ntibaheza ngo bamugirire nabi uko biri kose. Ibi navyo nubwo tutaramenya vyinshi, mugabo abiwabo borema. Vyatumye rero nca nifashisha uwundi muntu ndamubaza ati none wewe ukurikirana amakuru nawe nk'uri wo muri Arabiya vyagenze gute? Bavanye kuri telefone arampa umuco mukeya, nawe nyene si uwo bakorana, mugabo n'uri hafi y'uwo yatanze amakuru, aravuga ati, arambwira uko vyagenze mu majambo makeya. Vyatangiriye hanyene kw'iyi etage yariko arakoropa, hanyuma aca aravunika, ntiyariko arakoropa ariko arihanagura, hanyuma aca arakoroka aravunika, mujana kwa muganga. Nawe muravyumva ubushobozi bwe bwaciye bugorana, none birangiye bigenze uku. Ubwoba bafise rero nabwo nyene muraza kubwumva, hanyuma aca ngaruka mu kurangiza. nyene igipolisi nico kimujanye. Burya umukobwa nyene turi kumwe muri gurupe niwe aza mugenzi we ntabarize ngo amaze imisi ngaho atarya, kubera ko bapfa na mabuja wiwe ngo ntakora neza, urabona ko ukuboko yavunitse ukuboko, akoresha ukuboko kumwe. Ibikorwa vyino bikoresha ukuboko kumwe ntago vyogenda neza, ko ni ibikorwa birusha. Umukobwa rero yumvise ati nukuri aha nubwo noguma nkora sinokira kubera iki imvune mbona mfise. Ati barabanza arahagarika akazi, kugira ngo baca batangura kuza baramwiminja. Imisi ine yari iheze nukuri ngo arye utuntu basha, ngira ngo basigaje ku masahani. Kuva rero ngo vyo ngo ntiyari bwarye. Burya umukobwa nyene, kuko hari igihe kugira Imana muri famiye ugiye gukoramwo ugasanga harimo umurundi, mukaza muratemberana, kuko bano bantu baguma batembera, niko rero muca muza murabonana, muba muri abarundi mukayaga nyene ikirundi c'iwanyu. Hama rero sasa burya ngo igipolisi kiramujanye, yagiye hejuru ngo amushiriye amazi, aramubwira uko bimeze. Mu mwanya baca bamubwira uwo mukobwa nyene wewe mugenzi wiwe, baca bamubwira ati ja mu gikoni n'uwundi mukobwa w'umugande bari bahahuriye kugira ngo ntibabone ukuntu bamujanye. Gusa we bari babimumenyesheje bamubwira ngo nazinge ngo impuzu, ngo izo bamuguriye azisigaze azinge izo yagenjeje gute, izo yaje avanye mu Burundi. Sinumva rero iyo bamujanye ngira ngo baba bagiye kumufunga, ariko ntabwo boca baja kumufunga, ahubwo vyiza bari kumurungika agataha. None kuja kumufunga ngo nuko atariko arakora akazi, ntibabona ko yavunitse. Ariko yavunitse ari ku kazi kabo, bamurungika muri etaje hejuru ngo naje guhanagura. Uravye zino nzu ukuntu zireha, bakakubwira ngo ja guhanagura hejuru muri parafu, waja guhanagura nta n'umuntu aba agufatiye ingazi. Hari igihe n'ingazi ziba zaragize gute, ziba zarameze nk'izononekara muri make. Hari igihe rero ugira uku bivanye n'ukuntu yononekaye, yaheze muri make. Kuri ano makaro rero yabo ikanyerera, wayihagaritse ku makaro, nta muntu n'umwe agufatiye, basi ayigufatiye ukaja guhanagura, ukadugana indobo y'amazi, ukadugana n'ikintu uhanagurisha kuri ya ngazi yononekaye. Rero igaca inyerera ku makaro, uca wikubita hasi, uva hejuru neza diregitema, ntihabura n'igufa rihanyuka. Ca bashaka ngo ubandanye akazi kandi baba babona ko ugenjeje gute, umerewe nabi. Hano je ndabona ko ukuboko kwiwe kwaravunitse, kumaze kuvunika. Mwizi audio nyene numvise uko biri kose, urabona ubwa mbere yarakora, amaze kuvunika birumvikana ko atokora neza. Je ico nibaza niko gusa tutariko turaronka ujya muntu bakorana kugira ngo tuvugane. Je nibaza yuko igipolisi coba kimujanye hariya iwabo, hanyuma bamurondera ivyangombwa atahe. None iyo akazi kanse mu bwo buryo kenshi mwe ku ma office babwira ko bigenda gute? Nagira nyene umuntu avunitse canke ukagwara baragutahana. Rero ikintu gitangaje ni uko bamubwiye ngo atore impuzu ziwiwe
yaje apfanye mu Burundi hama izo atavanye mu Burundi azisigaze. Kandi ikindi naco na telefone yagenjeje gute, bayimwatse na telefone ngo bayimwatse ntayo yagiye ajanye, kandi bari kureka agasezera abo bagenzi be akababwira ati jewe rero ndatashe, agasezera uwo murundi mugenzi we basi bumvikana mu kirimi. none telefone Rero kandi bayimwakiye iki? Telefone siyo yiguriye? eh hari igihe tuzigurira mu Burundi canke tukazigurira ino, naho nyene tuzigura mu mafaranga tuba twakoreye. none wariguriye telefone kweri? aba bantu je nibaza ko na shetani atazobemera. none wowe wariguriye telefone niyo baguhaye amafaranga, niyo bari bo bayaguhaye, umugabo wayiguriye mu mafaranga wakoreye, utashe boca bayikwaka canke bakuri ukayijana? Ni hatari n'ukuri sinumva, ubu rero ntibazi iyo bamujanye, base yuko base arabwira umurundi mugenzi we ati ndagiye umva wo hago uwo mukobwa wundi w'umurundi, baciye bagenza gute bamubwira ngo ja mu gikoni, baca barugara urugi rwo muri saro kugira ngo ntabone ko baba bamujanye nabi nyene nabi nabi. Oya, ico nibaza coco kandi nizera, kubera ko ari abapolisi bamutwaye kandi akaba yaravunitse ukuboko bikaba biraboneka, abapolisi ntibashobora kumugirira nabi. Ico nico coco nanje nakubwira kabisa. Urumva ntibogira ko yavunitse, niyo baba bavuze ngo ntakora ngo bamugirire nabi, ivyo ntiwumva ko ntivyumvikana? Inshuti zanje murumva yuko bibabaje rero. Uyu mwene wanyu mushiki wacu murumva ko yarabaze iminsi ine yose adafungura kubera ko ubuzima bwari bumukitse, vyari vyamunaniye gukora. Ba bantu batagira ikigongwe bobo nta n'ivyo kumubabarira, urumva ko bahise bahitamwo guhamagara igipolisi. Ico ndabemereye nzogaruka ngaha ndababwire kuri uyu muntu nihagira gishasha tumenye. Muga amakuru dufise gushika uyu munsi nuko noremesha abantu biwe bagize ubwoba kubera bamujanye abapolisi, bibaza ko agiye kugirirwa nabi. Abapolisi si cyo bajejwe bo muri Arabiya. Arabiya niyo witeye imbere, iyo ugize Imana ukagwa mu ntoke z'abapolisi, uko bigenda kose ntubukigiriwe nabi, kiretse uriko uronona, mugabo utari kuronona ntibashobora kugirira nabi. Haro ndaremesheje imiryango yiwe canke aba bagenzi be basiganye mu bwoba, uko biri kose bamujanye kugira ngo barabe inzira imutahana. Niba ari kumujana kuri ofisi, ndazi bamugejeje kuri iyo agiye, iyo bamujanye bashaka gukontakita ofisi, ibiro vya hariya, hanyuma bikaja kumutora bakavugana. Urya nta vyo gukora ni kumutahana. Ico nico coco nibaza, kandi ntibashobora kumufata nk'abantu bakoze amakosa bafunga igihe kinini, kuko wowe urumva ko yari muri kontra. Amakuru mvise kandi numvise ko yarafise amezi yashika muri 6, nubwo bimbwiye guco nyene akekeranya, ariko yoba ngo ari mu mezi 6 ari ku kazi. Murumva yuko na ya mafaranga baha ofisi zibe zamurungitse bari yatanze mu mezi 3, nta kibazo afise, usivye ko yagize ibyago akavunika. Bibaza ko uwo ari kumutahana. Hanyuma nzogaruka mu makuru rero yandi nitwagira ico tumenya ku inkuru yiwe. Uwogira amakuru kandi amenya kumbura arenze, mwotwandikira WhatsApp yanje, mbwiyo ntinyegeje irahabona, ushaka kunyandikira kugira icyo mbwiye ku iyo nkuru. Murakoze cane.